ibitabo vy'ishure kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa kane nivyo bibangamiwe, bimaze iminsi bikurwa mu bubiko bikagenda mazima yongo. Niko bamwe mu bavyeyi barereye kw'ishure shingiro ryo mu Mivo ya mbere babivuga. Kubw'abo bavyeyi ivyo bitabo bisohorwa na Nitunga Onesphore, umuyobozi w'iryo shure. Kubw'abavyeyi kandi abigisha bagize iminsi batagononokewe mu kazi kabo, ni kubera amafaranga bategetswe gutanga mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi w'umukuru w'igihugu wo korora inkwavu. Muri uwo mugambi abigisha bo bababwirijwe gutanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7. Uwanse kuyatanga nawe Nitunga Onesphore yoba yamusezeraniye ko atakintu na kimwe cerekeye impapuro z'akazi azomubaza. Ubundi nk'uko abo bavyeyi bavyigana ku yandi mashuri, abayobozi baranguye uwo mugambi bakoresheje amafaranga bakura mu yasanzwe akora ku bikorwa vya misi yose. Hejuru y'ivyo, kugira akora iyo nzu y'inkwavu, abavyeyi bavuga ko umuyobozi w'iryo shure yaciye yikora kuri zimwe mu ntebe n'utundi dukoresho. Abavyeyi rero basaba ku neza y'ishure umuyobozi w'indero muri komine Ngozi ko yohishikira kugira ngo arabe ico yokiza. Uruganda rwa RPA rwarondeye umuyobozi Nitunga Onesphore, yitavye telefone ntiyagize ico ashikiriza. Amakuru twakuye mu buyobozi bw'indero muri komine nayo yemeza ko ivyo bintu bitari bwamenyekane muri ubwo buyobozi, ariko bakavuga ko bagiye kubikorerako.